Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data bakunzi b'Imana kandi abakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana aho umuntu wese aherereye. Imana yo mw'ijuru nibahezagire kandi ibahe umugisha. Muri kumwe na Kaneza Benigne kubw'ikiganiro Saveur Divine, bahaye ikaze kugira ngo dusangire ivyo Imana yaduteguriye kugira ngo bihezagire kandi bigaburire imitima yacu kuri uyu munsi. Ikaze cane. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro Saveur Divine, tuba dufise ijambo turiko turigako kandi twibukanya mu cumweru canke mu ndwi. Rero nk'uko abamaze iminsi babikurikirana, turiko turiga kandi twibukanya ku ijambo ritwibutsa ko dukwiye gusenga imisi yose, ko dukwiye gusenga ubudasiba. Turifadikiza amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igihimba ca 18. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tuze kugeza ku murongo w'8. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 18, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwasi wanje. Amara imisi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singira isoni z'abantu, ariko kuko uyu mupfakazi angoye, ndamucira urubanza rumukiza, ngo ntiyame azi imisi yose akanzikiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivyo uwo mucamanza agabitanye yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mw'ijoro naho ibatevya? Ndababwira yuko izorubacira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mw'isi? N'aya majambo turiko turifatikiza kugira ngo twibukanye kuri aya majambo yo gusenga ubudasiba. Nk'uko tubisomye, uyu mugani Yesu yariko aracira abantu kwari ukugira ngo abigishe kandi abateremwo umutima w'uko bakwiye guhora basenga imisi yose batarambiwe, badahagaritse. Uyu mucamanza nk'uko Bibiliya yabitubwiye yari umugabitanya, yari umuntu adakora ibikorwa neza ku bantu bamukeneye ko ico yobafasha. Ariko igihe kimwe haza uyu mupfakazi, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yaramugendeye kenshi amusaba ko yomucira urubanza rumukiza. Ntiyaje rimwe, ntiyaje kabiri. Muri Bibiliya aha twasomye ntibatubwiye kumbure amajambo yamusubije irya mbere canke irya kabiri canke irya gatatu,
ariko by'ukuri uko biri kose uko yamugenda mu maso nawe yari afise ibyo amwishyura kandi bishoboka ko bitari biryoheye amatwi yiwe ariko aravyumva. Ariko uyu mupfakazi kuko yabona ko nta handi hantu urukiza rwiwe ruri, yarakomeje arihanganira kumbure amajambo mabi uyu mucamanza agabitanya yoba yaramwishura, ariko aravuga ati ibyo sindavyitayeho, igikuru ni uko nkeneye gutunganirizwa kandi nta handi hantu na hamwe nzotunganirizwa atari kuri uyu muntu. Nubwo ariko aranyishura nabi, reka nkomeze, reka ntitirize, kumbure hariho umunsi umwe Imana izontabara. Nk'uko twabibonye mu majambo yakurikiye, uyu mucamanza harageze igihe aribwira mu mutima wiwe ati nubwo ntatinya Imana kandi nubwo ntagira isoni mu bantu, ariko kuko uyu muntu umupfakazi yakomeje kuza imbere yanje, reka ndamucira urubanza rumukiza. Vyatumwe nuko uyu mupfakazi yakomeje akaza atitaye ku nyishu yaronse ubwa mbere, atitaye ko yaronse ubwa kabiri, ariko arakomeza. Kumbure iyo yita ku majambo yamwishuye irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, yo kumuca intege akabihagarika, ntiyari guhava acirirwa urubanza rumukiza nk'uko yavyipfuza. Ariko kuko yakomeje akihanganira irya mbere, akihanganira irya kabiri, kuko batubwiye kenshi ntituzi igitigiri yagiye, ariko ico akora ntiryari rimwe kandi nibaza ko ritari na kabiri. Igihe cose yarihanganiye amajambo yamuca intege kumbure yahuye nayo, ariko arakomeza. Ku mperezo uwo muntu nubwo atari umuntu mwiza, aribwiriza mu mutima aramucira urubanza rumukiza. N'aya majambo n'uyu mugani Yesu yabaciriye kugira ngo abibutse ko bakwiye gusenga ubudasiba batarambiwe. Natwe bene data, kuri uyu munsi ijambo Imana yashize ku mutima wanje ni iri nyene ryo kuvuga ngo dukomeze dusenge. Ndifuza kuvugana n'umuntu yasenze akagera ahantu akarambirwa. Ijambo Imana yasize ku mutima wanje riravuga ngo ongera usubireyo usenge, ongera usubireyo usenge, ongera usubireyo upfukame usenge. Nubwo ubona kumenga igihe cyabaye kirekire hakagera igihe ukabivamwo, ongera usubireyo usenge. Gusenga biraruhisha, gusenga biravuna, gusenga biragoye cane, ariko ndabibutsa bene data, ndababwira mfatikanije n'Imana yuko niyo nzira yacu yo gutabagwa, niyo nzira y'abizera Imana yo gutabagwa. Nubwo gusenga bibabaza, nubwo biruhisha, bene data niyo nzira yacu yo gutabagwa. Biraruhisha cane iyo usenga ugateba gusubizwa, biraruhisha cane iyo usenga ibyo wasengeye ukabona bimara igihe kirekire. Hari igihe Satani kandi abikoreramwo, nk'uko mu mvugo ya kino gihe bavuga, agashiramwo imiyaga, akaza akakubwira ati iyo wasengeye ntiwigeze usubizwa, akaza akakwereka abo mwasengeye hamwe, akakubwira ati wa munsi, wa mwaka mwari kumwe na naka na naka mu masengesho, ibyo mwasengeye nibi nibi nibi, raba wewe ibyo yasengeye vyarishuwe, wewe yarasubijwe. Satani akaza akakuganiriza akakubwira ati nta mpamvu yo kubikomeza, Imana wabwiye kumbure ntiyari ico wayisavye, nticari mu mugambi wayo nico gituma umuntu utasubijwe. Ariko ndababwira bene data, ongera usubireyo usenge, reka gucika intege, komeza usenge, reka gucika intege, reka kurambirwa, ongera usenge. Gutabagwa kw'abera kuva mu masengesho. Ntukarambirwe gusenga ngo nuko ico wasengeye ubona utaragihabwa. Ntukarambirwe gusenga ngo nuko ubona abo mwasengeye hamwe kumbure bo bamaze kwishurwa. Ntukarambirwe gusenga. Gusenga niko gutabagwa kw'abera. Komeza usenge, komeza usenge, ubwire Imana ibyawe vyose, uyibwire imisi yose, uyibwire ku murango no mw'ijoro. Imana hariho umunsi umwe izosubiza ico wasengeye. Reka kurambirwa, ongerayo usenge. Imana yo mw'ijuru dusenga irumva kandi irakora.
ibiguca intege birahari, ibica intege abantu b'Imana birahari, ibiduca intege iyo turiko turasenga birahari. Navuze ngo Satani araza agashiramwo imiyaga akoresheje abantu canke ibintu, ukumva ko amasengesho yawe ataco yavuyemwo, ukabona ko ukwiye kubiheba, ndetse hariho bamwe twamaze kubihagarika. Ariko ndakwibukije uno musi ngo ongera usenge, reka kurambirwa, reka gucika intege. Imana yacu irumva, Imana yacu irakora. Kandi nubwo Satani yo guhenda, nagira ndakubwire ngo niwabiheba suko uzoca wishurwa, niwabiheba suko hari ikintu na kimwe bizokungura, uretse ko bizokubuza amahoro. Gusenga ni kwiza, kuko iyo twanasenze, iyo utarasubizwa ugira amahoro mu mutima. Ariko iyo utasenze ukabirekerana gutyo ngo aho nasengeye, uba uhaye akaryo Satani n'abadayimoni bakaza bakakuganiriza, bakakubwira ngo ico wasengeye bimeze uku nuku, kuko wavuye mu nzira yawe yo gusenga. Ongerayo usenge, reka gucika intege. Imana itarakwishura mu masengesho yawe izoguha amahoro kandi uzotekana. Ongerayo usenge, reka kurambirwa. Imana ibahezagire. Amen.